turi kumwe n'umwe mu banonotsi bashoboye kwitwara neza mu metero 100 muri kano kanya rero twashimye kumubaza byinshi mu bijanye n'ubuhinga yakoresheje ariko reka dutangure atwidondora na club mwa mwasirukiye. Nitwa Nzirimana Theodore nkaba muri club Gitega International Academy. Nivyo ku ruhande rw'abahungu bashoboye gutahukana ikibanza ca mbere ku metero 100 mbega no buhe buhinga bashoboye gukoresha. Ni Imana muri byose gusa nyene n'amantrenema bimwe n'amantrenema kukaza kuzanye n'urizera mu mutima gitangura nyene urashiramo sprint nyene ugakaza amaguru gusa ubwira ushike ugeze hagati na hagati n'utangura kwagura amaguru ukaduza nyene ukazuragura amaguru ama mu nyuma rero kuri arivemo utegerezwa gutangura matrine kugira umujye wari mani kumbura umwe wese yari karakora ikintu abafise umuntu arabira ko canke yifuza gushikako wewe nk'umunonotsi mu bijanye na atletisme baze kubona wifuza gushika kuri we ntambwe amaze kubatera niyo muwa akina hewe n'iki bamushika ni Jamaica akina Jamaica bafise na ruko mondiale yo muri 100 metre kubera ico namushimiyeho n'ukuntu nyene ahaguruka depare yiyo n'ukuntu azorongereza amaguru atera amapa nico cagiye kunyigisha ko nagendana ama video yiwe menshi n'ubuhe buryo bashobora kukwibamo kumenga bibigera ku mugaragaro bo biravana kuko hari ukuntu muri ko muriruka mugira mushike hatagize n'umwe avamwe bose bakabona mwashitse bacha bavuga ati nunye urumva ko bo babonye bacha batuwa gusa nyene ata n'umwe afashe video wari wizi neza kuri wa mbere sinzi rero kuvico gihe ko je naciye mvuga ati kumbura usanga batanyivye cyanye ati ugasanga baragize byari ivyo none ubu nawe none nabonye ko kijya gihe nyene nari nshoboye kandi nimwe bishoboye ureti kubgawe haze ibintu bya vare kugira ngo baze barakurikirana abanonotsi atawo barenganye zirashaka vare nyene ize hajyanye amo umuntu ashitse bagira ati video nyene ibe yabifashe yavyerekanye kugira ngo Burundi butere imbere nze urafata n'umwanya wabaza abakunzi ba atletisme cyangwa abakunzi ba muri rusangi hari icyo basaba kugumana kurahaza inyama esprit abandanye bakomereza kumbure duteze imbere igihugu cyacu tuje guserukira igihugu cyacu turi benshi kugira tuzane imidari myinshi kuretse Francine wenyine tube benshi amazina yanje ni Manase nkaba nubatse abankorera ku ishuri ry'icyongereza Gitega Karera ya kabiri bagiya majambo yose ni Gitega International Academy abandi mwigisha wa siporo kandi n'umutoci atebe atletisme murakoze cyane turiko turabona abana bo mu ntara ya Gitega uno munsi ubuhinga buriko buriyongera bariko barafata ibibanza vya mbere nkuko twagiye tubona muri no championnat national mbega babikesha abande muri rusange bakuru kugira ngo atlete yashike ku ntambwe yo wa mbere kuza byare mwanza kiza bya mbere birava ku ngufu ziwe n'umukoci koci arashira mu buryo bwiwe kujana mu enema amutegura amwereka inzira yo gucamo ibyo adakora n'ibyo akora hama nawe akamukomeza mu enema akazira gusohoka n'umuhanga bakuru rezilita iva ku mpande zose nibyo mu bijanye no gutegura umukinyi twumvise ko n'ubuhinga butandukanye mukoresha mbega hari ibyo umukinyi yemerewe gufungura n'ibindi atemerewe mu gihe yoba akora bino bintu bijanye no kwinonora imitsi bijanye no atletisme yego cyane mu atlete yiruka aratandukanye n'abandi bantu baza football mu atlete yiruka n'umuntu utegereza kuba muri periode afise competition atanywa inzoga kuko inzoga yamutwara umwanya wo kwiruka agaheza yamutwara energy nyinshi cyane bigatuma atavutura kuko hariho ama vitesse bakoresha maremare cyane icyo gihe aheza girika bikagorana
twategura amatirete muri periyode ya competition kuza n'inzoga hama gusamara competition avuye muri entraînement agafungura une alimentation bien équilibrée kanywa amazi akwiye hama agacaza akaruhuka kugira ntaze gutakara. Iyo muri ko murakurikirana runo gwaruka kumbura buri muntu wese yari karakora ikintu arahura n'ingorane canke ugasanga biranashitse mbere biranamugoye muri ako kazi kiwe. Mbega hari ikibazo mukunda guhura nk'abatanga ubumenyi? Twebwe ntambamye nyinshi dushobora guhura kuko n'ishuri dukorera ariyo iyo kwebivamo irashiramo uburyo abajanye bafise imodokari tujana mu mantrenema tugira amantrenema muri Ruzenya Kimbwa kuzanye Gitega ishuri imodokari tugashika bakoresha n'abantu Ruzenya n'abajeje kiya kibuga gikoreramo basirikare bafite uburenganzira bwo kwinjira ama na rimwe baronka na freshisema yego ikindi tuba intambamye kuri twebwe ni mu gihe turiko turategura ibikorwa mu gihe c'imvura. Imvura irashobora kutubuza gukora ibintu usanga umwe twateguye kubikora na tele twagiye kubikorera ugasanga yabaye pratikema bikunze ko dukora neza haranyerera kugira amazi n'ico gihe kugira ngo haboneke umusaruro canke umwimbo mwiza ku munonozi. Mbega kosabwa iki nk'umuntu ajeje ubuhinga kugira haboneke umwimbu ukwiye umusaruro w'ikubivuze icosabwa ni uko mwitaba amaregiyerema hama amategeko akakurikiza impanuro bacamuhaye hama ikindi naco akazalirefera ku bandi bamutanguriye bo hanze akazaraba ukuntu biruka n'ukuntu bageze hagati ukuntu bagenda au départ ukuntu bagenda bageze muri ye kwiruka ukuntu araba et précisément à la fin à l'arrivée akaraba ku matrete aza kubikuza parti yiwe n'ukuntu aza gusika kugira gusiga mu matura cyane. Muravye ibiharuro bisabwa ku rwego mpuzamakungu mukaraba n'ibiharuro bano banonotsi bacu batanga ngaha mu Burundi mwe birabashimisha ubona hari kazoza ku banonotsi bacu? Yego cyane biradushimisha urukoro bafise aba bantu n'abanonotsi bacu nziza cyane umwanya bafise turavye imiriye dukorera mu kuntu imeze n'ukuntu n'abafata abaofisiyeri bafata amamuzenya amatayimini no kwiruka amafata amakrono normalement mu bihugu biteye imbere biya bintu byo gufata amakrono n'intoki bijyanye birashobora kukwibira cyane bigakwiba. Twebwe turashaka ise twikize yuko ashitse no hanze batomara amazi Kocha tugushimire. Urakoze cyane.